dufisi manitwita uko bukeye nuko bwije. Nabonye ikiganza c'Imana. Nabonye ikiganza c'Imana kandi ti Imana iratwitwararika buri munsi. Buri munsi tuzigamira mu kuboko kwayo kukomeye, ikiganza cayo gihora n'imigisha kuri buri wese, naco dutinya kukwitugirirane z'imisi yose. Reka ndabaramutse cyane aho muhereye hose mukomeze guhitagirwa mu byo murimo byose. Uno munsi dufise umusore ari imbere yacu. No munsi nabazaniye umuntu novuga adasanzwe. Ava ahantu hari ibikorwa byinshi cyane, kumbure byinshi araza kubituyagira. Turaramugije cyane banyakubaho. Amahoro. Umeze neza? Turashima Imana. Amakuru yanyu? Amakuru n'ameza kabisa. Yego murakoze cyane. Mwa bino bihe umuntu yari kavugana n'umuntu arabanza akamubaza ati mwitwa bandi. Okay. Yego. Ni Vandrome Sengiyumva. Vandrome Sengiyumva. Yego. Yego murakoze cyane. Mwa kino gihe turakuriza ikindi kintu umuntu akavuga icyamuranze mu buto bwiwe. Niki kicabaranze mu buto bwanyu. Kuva aho muciriye ubwenge muvuga ati iki ndashobora kucibuka niki ndashobora kucibuka. Iki gishobora kuba ari icyiza, iki naco gishobora kuba ari kibi. Aza ndakubwire. Jewe nakoze ndi umwana atekereje. Amajambo menshi byari byaranze. Natangiye kuvuga amajambo menshi aho nisununuriye nkatangira haruguru gato. Ego nkatangira kuba hamwe n'abandi mu bijanye no kwishure, mu bijanye no murimo wo kuririmba. Rero jewe nakuriye mu muryango w'abana batandatu kandi je ndi bucura muri bo ndi uw'inyuma. Umucura bisigura uw'inyuma? Ego ndi umuhererezi. Umuhererezi. Ego. Abahereze bakomeye ngo niyo baheneye imvura igomba igukireka kugwaho. Ntazo ndagerageza. Uzogire rero nibaza ko bitoba bikunda. Je kubera ko sindabona biba. Urane rumwe ndavuga ko bishobora gukunda undi hane nkavuga nti bishobora gukunda bivanye n'ukuntu nyene narayibona. Ico nkundira abantu barashobora kuba babikoresha mu mvugo yo kuducokoza. Ngo baraba ukuntu twifata. Barabe reaction yacu. Ariko kandi muri ico gihe nagiye ngenda nkura buke mbona ibyo nigira ku bandi, ibyo nabonera ku bandi, mugabo nza kwisanga no shobora kuba no teranya amajambo abiri canke atatu nkayavuga muri melody yo kuririmba. Nagiye kwisanga rero ndi umuririmbyi. Natangiye kuja muri chorale y'abana bato bita Marayika mfise imyaka 5. Chorale yitwa Marayika. Ego guco ndaduga uyu munsi ngomba funga imyaka nka 16 guco ndirimba muri chorale abaragwa ishengero rya Rugeregere. Umukambwe? Nibyo kuririmba umukambwe, simvuze ngo umukambwe ngo mu maso bicari muto ahubwo umukambwe mu bintu byo kuririmba. Mbo kuri jewe mu byo kuri si byubu mugabo kandi ico nishimanira nuko Kristo abinshoboza. Ego. Murakoze cyane, ndiko ndabaraba mwambaye umwambaro wanditse ko Dushime Music Group. Ego kandi mukamuvuze n'ibindi bintu byo muri chorale abaragwa. Ndashaka kumenya ibyo bintu bifitanye ijya isano. Mu bisanzwe Dushime Music Group ntago wiriri mudafise fondation y'ahantu runaka. Ntabwo byo nakunda kuko ntago woza kwitwa umutahajuru utize ukuntu umutahajuru abameze. Rero kuba ndirimba muri chorale abaragwa nico cyatumye ngera ku hantu ushobora kuba no gukora igikorwa, ico gikorwa kigatuma kimpa uruhusha rwo kuba muri Dushime Music Group. Korera abaragwa rero niyo yakuramuye mu bisanzwe cyane gose. Yego. Hari bikuba bigenda bitandukanye, kumbure dushaka kumenya uri muri chorale abaragwa winjiye gute rero muri Dushime Music Group? Murakoze cyane. Chorale abaragwa nakubwiye ni chorale yandeze kuva aho mviriye muri chorale y'abana bato. Nja muri chorale abaragwa ntangira kutahura kuririmba icari ico. Ntangira kumva ati iri jwi ni rya mbere, iri ni rya gatatu, iri ni rya kane,
iri ni rya kabiri guco ko byagiye bikurikirana haragera igihe nizo amabanga kandi atoroshe abantu b'abaririmbyi baca babyumva iyo bakubwiye ngo wewe uzoba entraîneur burya entraîneur ni ikintu gikomeye cyane kuko na chef ari chef uramutegeka entraîneur wabajejwe repetition urumva turi muri repetition na chef ndamubwira ati genda uko aranyubaha mugabo hageze mu mwanya w'amajambo chef nawe aca afata uwundi mwanya rero maze kumva ko shoboye kuba notondekanya ayo majwi kandi umuririmbyi ariko aririmba nkumva ivyo nshobora kuba no mukosora ndavuga nti why not nange ntoririmba ku giti ciwanje murakoze ndagenda ndaririmba ururirimbo ndaruririmba kandi abagumvirije baravuga bati wow waririmbye ururirimbo neza kandi hajya antenere bisaba kabaza amajwi yose ego amajwi yose nangaye bo tusana tumenyereye amajwi turirimba dukoresha amajwi 4 ego ntajya gatanu bihari bo birashoboka kuko urazi ko Luciferi akiri mu ijuru bavuga ko aririmba amajwi 12 kandi yari umuhinga wewe yasamye rimwe yasohokera rimwe ariko twebwe no munsi umwe ajya kuririmba tora rimwe ntararo mu bushobozi bwo gusohora abiri cyari birashoboka bivanye ni na travail wakoze ibikorwa wakoresheje mu muhogo wawe birashoboka ukaririmba uri karumva so yasohora mugabo bariko barumviriza ibyo uri kwaririmba ashobora kumva amajwi 2 canke 3 cyamutipe rero yaraturenze gose amajwi 12 cyari ego mugabo twebwe amajwi tusanzwe tumenyereye dukoresha n'amajwi 4 murakoze cyane hamwe tubwiye uri entraîneur muri korale y'abaragwa byabandanije guterera okay murakoze cyane korale y'abaragwa aho kugira ngo tumenye ukuntu winjiye muri Dushime Music Group ego bo nabaye muri korale rero abaragwa igihe kinini kandi na n'uyu munsi niyo ndimwo ariko bivanye nuko navuga nti ubushobozi bwo kuririmba gucici wanje ndabufise n'ubushobozi bwo kuba noririmba muri korale abaragwa ndabufise kandi n'ubushobozi bwo kuba noririmba mu wundi mugwi ndabufise mbandanya rero nkora muri korara baragwa nkakora kandi n'utundi dukorwa twiwanje nibikiye kandi Imana ishimwe mwishengero ntabwo bigeze babibona nabi ahubwo barabyishimira bavuga bati niterambere umusore wacu kuba ari karakora ivyo bikorwa ni byiza cyane rero kwisanga muri Dushime Music Group ni kubera ko nakoze ibikorwa ku giti ciwanje ndamurikira n'isi yose ndashira aho umuntu wese n'uwo bari muri Australia bari muri Canada yashatse kuraba iyo ndirimbo ashobora kuba yoyiraba hanyuma rero bicyomba ndose passport yo kuba muri Dushime Music Group. Okay. Dushaka kumenya rero utarashika muri Dushime. Uri entraîneur. Ni ijyahe cyakugora gukosora? Mu ntango ijwi rya mbere numva ko rigoye. Numva ko rigoye ni ijwi rya bass. Ariko ko byagiye bikurikirana. Rya bass ni ijwi rya kanga. Ni ijwi rya kane. Nijyo rihereza. Yego. Okay. Icyo jingira rishobora kuba rigoye kumbure abazi kuririmba n'abaririmba bacamenye ukuntu bo baca babigenza baca bumva ahantu bigenda bigoranira. Turashire rero muri Dushime Music Group. Dushaka kumenya umaze kwinjira ushitse neza. Byarakoroheye ukuntu urangura ibikorwa byagenze gute? Murakoze cyane. Muri Dushime Music Group mu byukuri biroroshe. Biroroshe kubera ko n'umuryango wagutse. Umuryango wagutse kandi ibyo umuntu mu buzima busanzwe akenera biriyo naho nyene biriyo kuko ari guhanurwa ari kwerekerwa ari kwigishwa biriyo mu bisanzwe n'abantu b'abanyempano bagize uwo mugwi hariho rero bafise impano zo guhanura hari bafise impano zo gutera inkuru icyo tuzohava twirengagiza ikintu kijanye no kuririmba abarimo bose n'abanye mwakoze amatravaye mukumva mu burarushi hari abantu baca baza kugira ngo ego hari abaza kuturorasha mu mitwe hanyuma inkuru zikaryoha bigaca bigenda neza ego muratubwiye uko biba bimeze ni yahe ntambamye wahuye nayo umaze gushika muri Dushime Music Group? Murakoze. Intambamye kugeza no munsi
nashobora kuba novuga ko ntayo yego ariko kandi ibyiza ni jana kwijana intambamyi ataye ibyiza ni jana kwijana cyane gose murakoze yego nahantu haryoshe kuba nahantu heza cyane gose urakoze cyane rego abariko badukurikirana ni kuri Art Burundi turi kumwe n'umutumire adasanzwe yaje ava muri Dushime Music Group azwi ku izina rya Vandrome nibaza ko ntihenze ni Vandrome Sengiyo murakoze cyane yego dushaka kumenya n'icyahe kintu ushobora guhanurira abantu kugira ngo bashobore kuba bo babwira bakagira umuhate wo kujya gukurikirana ibikorwa vya Dushime Music Group. Yego murakoze cyane mbaze ikibazo ciza cyane icyo kibazo cari gikenewe umuntu wese arafise ikimugera umuntu wese arafise ikintu abararikiye kuba yokora abararikiye kuba yoshikako Dushime Music Group irahari mu kwirura imitima biciye mu butumwa bwiza bw'indirimbo turirimba kandi mu byukuri umuntu ataramenya agaciro k'indirimbo mu byukuri uwo muntu hari ikintu kimwe yahombye kandi ngira akamaro mbere kinagutse kubera ko kuririmba ni umuti w'indwara muri rusangi ingwara zose umuntu ashobora kuba yogwara ashobora kuba bafise mu mubiri wiwe uraruhuka indirimbo wumva ufise ibibazo bikuremereye uraruhuka bya bibazo birahera indirimbo hari ikibazo runaka bagize mu buzima wapfishije umuntu uragwaje bagize nte mwico gihe uri kurumviriza indirimbo urumva kuremye indirimbo ziremesha kandi nizo two turabategurira nizo tuguma tubaha muri Dushime Music Group rero bashobora kuba boja kuri YouTube channel ya Dushime Music Group bakumviriza kugira ngo baje kuduhinyuza ibyo turavuga ariko kandi ndizera ko nimwaja kuraba muzosanga tutababeshe yego kumbure bazosanga ibikorwa byinshi cyane Dushime Music Group ntago yicaye irakora novuga ko ibikorwa irabifise nubwo ushobora kuvuga uti ibi bintu ntago bitahuritse abantu baje vuba kunuku ariko kandi indirimbo ushobora kumviriza nubwo yoba ari imwe ndababwije ukuri indirimbo za Dushime Music Group bashobora kuyumviriza inshuro 10 wumva umenga ushaka kumusubizamwo bivanye n'uburyohe zifise bivanye n'ukuntu ziruhura bivanye n'ukuntu zaririmbwe neza bivanye n'ukuntu zateguwe neza murakoze yego dushaka kumenya ku rubuga rwa Dushime Music Group hamaze kujaka indirimbo zingana murakoze cyane ku rubuga rwacu hariko indirimbo amaririx 3 hariko lyrics 3 kandi novuga ko ni indirimbo nziza ziryoheye kumva ziruhura imitima ego umuntu wese ariko arayumviriza iramusigira message muri we hanyuma y'ibyo turafise ururirimbo rukoze no kuvuga ku buryo bwa kijambere ku buryo bugezweho bwa kino gihe ego buryo bwa kijambere haba mu kuntu bambaye abaririmbyi badushime haba ukuntu dusanzwe tumenyereye indirimbo z'abadive abadivantiste kenshi twagenda tukaririmba ibintu nyene bisanzwe tukavuza indirimbo tukarimba playback ariko kandi uyu munsi Dushime Music Group ikintu yazanye nk'ihinduka hari ibintu bitandukanye n'ibyo twahora tubona mu badive niyo mpamvu navuze ko ari indirimbo zikozwe no kuvuga kubundi buhinga kandi bugezweho ego ni indirimbo rero iryoshe ni indirimbo iteguye neza turashimira cyane umuntu atwitwararika kuko yaravyitangiye cyane aduhuza n'ababijejwe gufata amasanamu kandi bayafata neza cyane mu kibanza ciza twambaye neza mu byukuri iyo ndirimbo iririmbye neza afise n'amasanamu meza cyane aryoshe muzogende rero murabe mbere guhera uno munsi
guhera mumva iki kiganiro. Indirimbo yitwa gute iyo ndirimbo? Indirimbo ni Dushime by Dushime Music Group. Wagiye rero kuri YouTube channel ukandika cyangwa ukaja muri YouTube, telefone yawe cyangwa imashini yawe bivana naho ukoreshereza YouTube, ukandika Dushime by Dushime Music Group. Uzabona iyo ndirimbo iryoshe kandi iryoheye amatwi, iryoshe no kuraba. Murakoze cyane. Ego. Utubwiye ko indirimbo nyinshi, kuko indirimbo ikintu bimaze kurenga bibiri byamaze kuba byinshi. Ego. Bimaze ibikorwa byinshi bimaze kuja ku rubuga rwa Dushime Music Group. Tuvuze cyane ku ndirimbo, haba hari indirimbo ziba zigenda zitandukanye wagiye uririmba ko, ndetse n'abandi baba baririmbye ko nka Dushime Music Group. Ego. Bishaka kumenya indirimbo yakuryoheye gusumba izindi zose mwizo ndirimbo. Bo, indirimbo za Dushime Music Group zose je zirandyohera kandi zirampimbara. Biyize ubwa mbere ku nimero ya mbere. Bo bivanye n'ibyo umuntu abacamwo cyangwa yaraciyemwo, nta muntu numwe ushobora kuyumviriza izo ndirimbo abure ikintu canke message akuyemo. Mugabo ku ruhande rw'iwanje hari indirimbo yamenyibutsa ubuzima nabayemwo, kandi n'ubu ngubu namacamwo, iyo wumviza ati nabonye ikiganza c'Imana. Nabonye ikiganza c'Imana kandi ati Imana iratwitwararika buri munsi uko bukeye nuko bwije. Aho urashobora kudufasha gatonya ukaturirimbira agace gatonya k'iyo ndirimbo? Yego. Dufisi mani twita uko bukeye nuko bwije, buri munsi tuzigamira mu kuboko kwayo kukomeye, ikiganza cayo gihora n'imigisha kuri buri wese, naco dutinya kukwitugirirane z'imisi yose. Murakoze cyane. Ego. Nakarimbo keza cyane kumbure karafasha, ngira niyo mpamvu nawe wakiyumviriye ko cyane. Ndayikunda cyane. Ego. Nake kajambo kanyuma urangiriza ko ubwira bariko baradukurikirana kuri Burundi. Ego, bakunzi bari Burundi muri rusangi mukunda na Dushime Music Group, turabakunda, turanabashimira cyane kuntu mwitwararika ibikorwa byacu, ntimuhengeshanya twitwararika no kudukurikirana, kandi ico numva no basaba no nabipfuriza nuko tokwamana hafi tukama twasangiye ibi byiza twumva mu izi ndirimbo. Hanyuma ico no basaba cyanyuma, aho wumvira iki kiganiro n'iki gisabo cacu, usimbire hariya aye muri telefone yawe wandike Dushime Music Group. Hanyuma ico no gusaba ntiwibagire kufyonda s'abone canke subscribe, hanyuma ugire na like, bishobotse wisangize n'abagenzi bawe. Hanyuma bigukundira namba nta ngorane byo gutera wandike naga commentaire zanyu ziragira ico dutu. Ego, ko commentaire zanyu turazikeneye. Mwandise muti izi ndirimbo wapi muzogenza uku, ubu dufashije cyane. Nta yindi nterano rero tubakeneye ko atari yo ngiyo kugira ngo dukomeze kwagura igikorwa c'Imana. Murakoze cyane. Murakoze. Mabino bihe kumbure abarundi babagenda batandukanye bariko barakunda cyane ibi bintu bya YouTube cyane, nico gituma dutumirira umuntu wese ahari hose akurikirana izi mbuga ziba zigiye zitandukanye, asimbire kuri YouTube yiwe yandike nkuko mu bimusavye, kumbure azobona byinshi, kumbure azonehezagirwa. Niyo mpamvu tuvuga ati tubanze dufashanye cyane mu gihugu cyacu, imbere uko twitaho iby'abandi tubanze twitaho ibyacu, abo tubona abantu dushobora no gutelefona bigakunda, dushobora no guhura tukaramukanya, tubaze tubateze imbere kumbure n'abashobore kugira ku yindi ntambwe. Reka tubashimire cyane. Ariko namwe murakoze. Nibaze ko nitwabakenera muzokongera kutwitaba. Nta ngorane kabisa. Murakoze cyane. Namwe murakoze.